bagi ko batagwa mu ruvuga ngo umukinyi yaranze indwi muri Champions League abakinyi ku munsi wa kane kuri munsi wa gatatu tunde gwagi ko runasoka ukuri kwamye ago rutonde kaba rugizwe n'uwitwa Kylian Mbappe akinira novuga ngo ino equipe yitwa Ya2 Madrid yatsinze ibitsindo shika kuri 3 ndavuga ngo hat-trick bahorana n'ino equipe yitwa Kylian Armati barazana Erling Haaland nawe novuga ngo yagiye kuba atsinda ibitsindo shika kuri 2 ku munsi w'ejo bakoraho na equipe yitwa AC Monaco hamwe n'uwitwa Hojland atsinda equipe ya Napoli akabatsinda ibitsindo shika kuri 2 na equipe ya Sporting Portugal hamwe n'uno mukitwa Hoge yatsinze ibitsindo shika kuri 2 akina equipe ya Tottenham Hotspur basore Patrick Kylian Mbappe ibitsindo 3 bahura na equipe ya Kylian Haaland akina na equipe ya Monaco ibitsindo 2 Hojland ibitsindo 2 bahura na equipe ya Sporting Portugal Hoge akina equipe ya Tottenham Hotspur ibitsindo 2 bahura na equipe ya Tottenham Hotspur uno musi ano mazina shika kurane wararavye Champions League wararavye amastatistike y'abakinyi batandukanye nuwahe mukinyi ubona uza kubona ko ashobora gutwara kano gakombe unako kano gashimwe kumukinyi yigenjenje neza kuruta abandi bakinyi bose kuri no juno yakaye muri Champions League mukinyi aragoye cyane gose kubera ko ndaza kumara mu bakinyi bake par exemple novuga ko ugerageje kuraba nko mu nkino zakinywe nko ku munsi w'ejo par exemple nka Erling Haaland ni mukinyi ubona ngo ku ruhande rwiwe yagize ivyo akoze kandi byiza nkuko bisanzwe atsinda ibitsindo bigira kuri 2 atsinda equipe ya AC Monaco mugabo byukuri kubijanye no gufasha mu kibuga we biba biri hasi cyane ku ruhande rwiwe arakora akazi keza ndetse arafasha na equipe kuba itekanye kubera ko sinovuga ngo nafasha equipe gukina oya kubera ko Haaland ubundi Haaland gusaba gusa kumuha balo agusaba kwikurako murondeze baro hanyuma gufasha gutsinda nivyo ntaza kurondera ngo agufashe kandi ndetse na Paris na Man City bafise abakinyi beza hagati mu kibuga Pepe nkuko yubatse abantu bakikuje Haaland bashobora kumufasha gukina mugabo novuga ngo ibijanye no gukora gukina cyane mu kibuga kuburyo uvuga ngo Erling Haaland yakinyira urukino rwiza cyane oya nibikunze kuba rero aba bakinyi keshi rimwe na rimwe bakunze guca basa naho mengana bakinyi twirengagiza gatonya kubijanye n'ibi bintu by'ibihembo bivanye no mupira twabonye abandi bakinyi bagiye barerekana jewe aza mu bakinyi nivyo beza ashobora kuzana cyo kimwe n'umugabo witwa Ramzo Sojande yasinze ibisindo 2 atsindira Napoli kuri pass za Kevin De Bruyne umukinyi yasista vraiment neza cyane gose ndetse na Kevin yavuze ngo uwo musore yitwa Hojland ndamubona muri calibre hafi zimwe ni zaringi Haaland kubera ko ni babagabo ikintu ca mbere biga no kwiga espace begera imbere apana kuza kugerageza gusaba imipira ngo kugerageza gukina cyane mugabo baregera imbere bakaja kurondera ahantu basabira neza kugira ngo batsinde ibitsinda abareje kubwanje n'abakinyi nivyo beza bari banaberita nivyo kwinjira muri buno bushima cenza kuri Mbappe nawe yatsinze hat-trick nico kintu ca mbere kimuvugira yego yakinye urukino rusanzwe yahushije amakaziyo menshi yakinye urukino nivyo rumeze neza mugabo je kubwanje mba numva umenga Mbappe ikintu ca mbere kimuvugira nizi hat-trick zonyene hat-trick inzuzi muvugira Mbappe nizo zimuvugira zamushize mu rutonde kandi kanasenda zinamushira n'imbere ngira ngo yaba babiri aba bandi bose barimo bamaze gutsinda ibitsindo kuri 2 nta watsindemwe hat-trick ari kuravye n'amanota Mbappe aranamuvugira hariya oya reka mvuge jewe urutonde nako ibi bibiri Mbappe yatsinze hat-trick muri equipe nziza iri kwikina na equipe mbi mugabo ukabona neza ngo za qualité individuelle ziwe zakoze kugira ngo ivyo bitsindo biboneke uretse ko nawe yahushije ibitsindo byinshi navuga ko Mbappe yisanga imbere ya Erling Haaland atakoze ku mipira myinshi ndetse no mugabo yitwa Ramzo Sojland wa equipe ya Napoli hanyuma nshatse ku gasuri kitwa ho ka equipe yitwa Bodo Glimt ni equipe ya Bodo nino equipe ya Tottenham Hotspur ego ni equipe ya Bodo by'ukuri nivyo ntiyashoboye gutsinda equipe ya Tottenham Hotspur ariko nabonye umukinnyi atsinda ibitsindo atarinze gukorerwa n'abandi bagenzi we bose yitwa Hoke uwo musore yakoze vyose bishoboka kugira ngo equipe ya Bodo Glimt ino kuno kugabura yatsinze ibitsindo atari bya binda bakubwira ngo ndaguhaye cutera umariza ndaguhaye cumariza oya ari nyuma surface de repara nako ari muri surface de reparation kure abakinyi baruziye muri surface rondeza tsindi gitsindo ciza ca mbere tsindi ca kabiri no equipe yamanje no guhusha na penalty je kubwanje mvuga ko uyu muhungu yerekanye performance ziteye ubwoba cyane gose ugegeje no kuraba no muri bo niwe mukinya atari yegereye muri defense sumu nimero 9 no mukinya ca ku ruhande novuga ko niwe mukinyi akina hagati mu kibuga akina hagati ya
yabikoze neza hagati mu kibanza ciwe arafasha ekipe yo gutsinda Bodo Glimt yagiye mu busatirizi by'ukuri urabona neza ngo ibitsindo batsinze ndabitsinze nivyo sinigera izamujyanje cyane mugabo uburyo nije ndatsinze ibitsindo vyiza cyane gusa navuga ko Hog vraiment yerekanye football exceptionnel muri ino ndwi ya kabiri yihiganwa niwe mukinnyi bari gutwara kano gashimwe. Yusoni jewe ku bakinyi aba bakinyi bashoboye kuba bakora kina bazotogwamwo mukinyi yaranze ino ndwi ya UEFA Champions League ndwi igira kabiri ariko kandi je ndumva yuko no umukinyi nka Kylian Mbappe burya ayino mahiganwa hari ukuntu akunze kwibanda cyane resultat zo mugwi wawe ndetse na cyane na impact yagaragaye mu kibuga kugira ngo ushobore kuronka kumbura ivyo bitsindo kanaka ushobore kuronka n'ivyo Mbappe ugarutse ukaraba numwe mu bakinyi afise ivyo yahushije cyane ukara ariko ugarutse ukaraba mu bitsindo vyo bitatu byose yagiye kuronka karite yiwe yaragize nk'uruhara cyane kanini gusumba nuko ukumva basi ni bitsindo bimwe kumbure yaronderewe n'abakinyi burya na penalty uretse penalty ya mbere gusa ashoboye kubona tera penalty yari yakorewe Franco Mastantuono itsindo kigira kabiri yagitsinze igisindo kigira kabiri ko nacibuka ni cakindi aradagirera muhaye agapira umenishe cya kabiri nyinshi gatatu kuko imigwe yari passe yahawe imigwe yari Arda ni sinibuka ko ari cya kabiri cyangwa cya gatatu kagapira Rodrigo amanukanye yakinje indani nyene neza agakora akazi kose nyamugacamera nk'utanga agapasa k'amanu ref aradagira gaca korako Mbappe agacatera kubita igishuti kimwe hanyuma igisindo kindi ni Kakalobi Kakalobi akubise nico cari cya kabiri yirutse imbere akabasiga kuri pasi ya Thibaut Courtois amaze kugera imbere yamaze kubarengana agacatera Kaloba akarinza umunyezamu afete jewe ndavye ibitsindo vya Mbappe nivyo ni ya karite yiwe yakoresheje mu kibuga kujya kwa Harande karite yiwe yarakoze kandi garutse kanaraba no mugwi wiwe uno musofata kibanza ca kabiri nyuma ya Bayern Dominique burya n'imigwi afise nk'uruhara kugira umukinyi agaruke nta ekipe bahuye nayo nta ekipe nivyo ngo mpava ndanagaruka ko mbere wanashima ugarutse ukaraba ekipe bahuye nayo si ya ekipe yari gutuma wumva ko Real Madrid hari ikintu do special wuye yakoze cyane kirini bahuye na ekipe itwa Kairati bavyumve neza mugize inde ekipe mugiye abandi nabo umwe yahuye na Monaco undi abona Sporting Portugal undi na ekipe ya Tottenham Hotspur Kairati muri Champions League ni nka Interstar uyikubise muri La Liga burya yeshiwe nk'iyakanga hariya burya ekipe bahuye fatiye kamwe ekipe bahuye na Real Madrid niyo Interstar kweli riga Interstar imeze neza ntiyarusoma 3 muri weekend yarosa ariko nakwejo uvuye muri Primus League Burundi oya ushaka gushira hariya ndatebuye urabona ekipe yawe na Real Madrid nico kintu cyonyine numva ko cotuma Mbappe aza akagaruka inyuma ariko ubundi bwa karite za Mbappe zarakoze kugira agaruka ronke ivyo bitsindo tugarutse kuri karite z'umukinyi uruhara rwiwe mu rutsinzi uko ari bane bose muri rusange tugarutse kandi kubikogwa rero bivanye n'umugwi bagiye barahura aho uno mukinyi Hog aza kuza imbere kuko uravye umugwi bahuye n'ibitsindo vyiwe yagiye kuba naronka ndetse kanatsinda n'amanota afise n'amanota ari hejuru yo kuri ayo Mbappe yaronse gose kora kuri rukino bahuye na Kairat Almaty Mbappe afise amanota 9 n'ibice 6 mu gihe nawo no Hog yagiye kuronka amanota agera kuri 10 urumva no kuvuga ko mwese uko muri babiri yabawe we Patrick abandi nabo bari mu manota 8 n'ibice ndetse n'uno mukinyi wa buryo ndi mukinyi bari kumwe n'intuze ari Hojirande akine wa Napoli ari mu manota 8 n'ibice urumva muri rusangi umugwi bagiye barahura nawo nico kintu nabonye cagiye kiragaragara kubijanye n'amanota umukinyi umwe yagiye aronka ku gite ciwe niwe afise amanota menshi gusumba bano bandi bakinyi bose afise amanota 10 hariya mu gihe umukurikira ari Kylian Mbappe afise amanota 9 n'ibice 6 je kubganje rero notanga nisunze umukinyi cyo yakoze mu kibuga ndetse n'umugwi bahuye nawo Doma korewe umukinyi ugahagashira nuvuga ngo mwese muhurije ku mukinyi abandi namwe kuri YouTube mwararavye Champions League mwararavye journée ya mbere na journée nako mwararavye ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatatu mwarabonye ngene vyari bimeze agashimwe kabereye nde kugeza muri kano kanya nuko mugende mwandika tuzadusha kuba tunabicamwo ubutumwa ariko tubabwire yuko nashaka mu ndabire hari abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi muri Champions League amandababwiye wanashaka n'urutonde gose rw'imigino vuga ngo ingene yagiye kirakurikirana nuko kugeza muri kano kanya ekipe ya mbere cyari ekipe itwa Bayern Dominique ifise no vuga ngo amanota kuri 6 nuvuga ko 3 kuri 6
ikaba ikigwa na ekipe yitwa Real Madrid nayo ifite amanota ashika kuri 6 nyene ikaba atarukira muri ligue itakaza. Ekipe ya gatatu ni ekipe ya Paris Saint-Germain ifite amanota ashika kuri 6 ku kibanza cya gatatu. Ikibanza cya kane ni ekipe yitwa Inter de Milan ifite ikibanza novuga ngo ca kane n'amanota 6 nyene. Ekipe ya Arsenal de Gunners ikibanza cya gatanu n'amanota ashika kuri 6 nyene. Ekipe yitwa ndavuga ya gatandatu ni ekipe yitwa Karabage ifite ikibanza novuga ngo ca gatandatu n'abashaka kuri 6 nyene. Ekipe ya Borussia Dortmund ikibanza c'indwi n'amanota novuga ngo ane. Mu ekipe ya Manchester City ifite ikibanza novuga ngo 18 n'amanota novuga ngo ashika kuri 4. Ekipe ya Tottenham Hotspur ikibanza c'19 n'amanota novuga ngo ashika kuri 4. Ekipe ya Atletico do Madrid ikibanza ca 10 n'amanota ashika kuri 3. Ekipe ya Newcastle ndaza ko ndababwira aho nza kugereza bose banganya 3 aho ndakumana ndababwira no kuvuga kugeza muri kano kwa ekipe yitwa Newcastle na kwa ekipe ya Atletico Madrid kibanza c'10 ca 11 12 ekipe ya Newcastle kibanza ca 12 ekipe ya Marseille kibanza ca 13 ekipe ya Club Brugge kibanza ca 14 ni ekipe ya Sporting Portugal kibanza ca 15 ekipe ya Frankfurt mu ekipe ya 13 ekipe ya FC Barcelona. Mu vyumve aba Barcelona muri kibanza ca 16 n'amanota arashika kuri 3. Ekipe ya Liverpool kibanza ca 17 n'amanota novuga 3 nyene. Mu kibanza ca 18 ni ekipe ya Chelsea Bruges n'amanota ashika kuri 3 nyene. Ekipe ya 19 ni ekipe ya Napoli n'amanota ashika kuri 3. Kibanza ca 19 ni na konti ca 20 Union Saint-Gilloise. Mu ekipe ya Galatasaray kibanza ca 21. Atalanta kibanza ca 22. Juve kibanza ca 23 n'amanota ashika kuri 2. Bodo Grim kibanza ca 24 n'amanota 2. Ekipe ya Bayer Leverkusen kibanza navuga ngo ca 25 n'amanota ashika kuri 2. Ekipe ya Villarreal kibanza ca 26 n'amanota ashika kuri 1. Hama PSV kibanza ca 21 n'inota 1. Copenhagen kibanza ca 10 Ekipe yitwa Olympiacos ca 29 n'inota 1. Monaco kibanza ca 30. Slavia Prague kibanza na 31 n'amanota navuga ngo 1. Pafos kibanza ca 33 n'ubusa. Benfica ca 33. Atletico Club ubusa. Ajax kibanza ca 35 ubusa. Ekipe ya nyuma ni ekipe ya ekipe yitwa Real Madrid yitwa Kairati Amati maze gufise n'ideni tsindo bishika kuri 8. Ku rutonde rw'abakinnyi bafite ibitsindo byinshi wa mbere afata ikibanza ca mbere ni Kylian Mbappe wa Real Madrid afite ibitsindo bigera kuri 5, mu gihe Harry Kane wa kabiri afite ibitsindo bigera kuri 4, Erling Braut Haaland wa gatatu wa Manchester City afite ibitsindo bigera kuri 3, Anthony Gordon wa Newcastle afite ibitsindo bigera kuri 3, Lautaro Martinez wa Inter de Milan afite ibitsindo bigera kuri 2, Martinelli wa Arsenal afite ibitsindo bigera kuri 2, Dusan Vlahovic wa Juventus ya Turin ibitsindo bigera kuri 2, Gonzalo Ramos ibitsindo bigera kuri 2 wa Paris Saint-Germain, Youssoufa Mboji wa Slavia Praha afite ibitsindo bigera kuri 2, Igor Paixão afite ibitsindo bigera kuri 2 wa Olympique de Marseille, Marcos Thuram wa Inter de Milan ibitsindo bigera kuri 2, Hojlund wa Napoli ibitsindo bigera kuri 2, Marcus Rashford ibitsindo bigera kuri 2 wa FC Barcelona, Laurent afite ibitsindo bigera kuri 2 wa Atletico de Madrid, Trincao wa Sporting Portugal ibitsindo bigera kuri 2, Burkhardt ibitsindo bigera kuri 2 wa Eintracht Frankfurt, Hog wa Bodo Glimt afite ibitsindo bigera kuri 2, Gattuso wa Juventus afite ibitsindo bigera kuri 1, Chukwemeka wa Dortmund ibitsindo bigera kuri 1, Diakoni ibitsindo bigera kuri 1 wa Club Brugge, Jordan Teze wa Monaco ibitsindo bigera kuri 1, Fonseca wa Juventus ibitsindo bigera kuri 1, Robertson wa Liverpool ibitsindo bigera kuri 1, Kamavinga wa Real Madrid ibitsindo bigera kuri 1, Bukayo Saka wa Arsenal ibitsindo bigera kuri 1, Daniel Bassi ibitsindo bigera kuri 1 wa Bodo Glimt, Osimhen wa Galatasaray ibitsindo bigera kuri 1, Vicha Kvaratskhelia ibitsindo bigera kuri 1 wa Paris Saint-Germain, Onyedika wa Club Brugge ibitsindo bigera kuri 1, Guerreiro igitsindo gera kuri 1 wa Bayern Munich, Cole Palmer wa Chelsea de Blues igitsindo gera kuri 1, Julian Alvarez igitsindo gera kuri 1, Marquinhos igitsindo gera kuri 1 wa Paris Saint-Germain, Van Bommel igitsindo gera kuri 1 wa PSV, hama Yan Couto igitsindo gera kuri 1 wa Borussia Dortmund. Abakinnyi benshi bafite igitsindo gera kuri 1 kimwe nabo bamara bavuga ngo ndabamare, harimo na Serhou Guirassy wa Borussia Dortmund hamwe na Grimaldo wa Leverkusen nabo nyine bafite igitsindo gera kuri 1. nuko ni abandi bakinnyi bafise imipira myinshi ivamwe ibitsindo kugeza kano kanya muri UEFA Champions League. Inyuma y'aba bafise navuga ngo ibitsindo byinshi, uwa mbere n'umugabo yitwa mukinyi wa mbere afise imipira myinshi ivamwe ibitsindo yitwa Julian Alvarez, uretse ko nabakinyi benshi banganye imipira myinshi ivamwe ibitsindo.
Julian Alvarez afise imipira igera kuri 2 n'umunya-Argentina akina equipe ya Atletico Madrid. Kevin De Bruyne wa Napoli afise imipira iva mu itsinda igera kuri 2. Undi n'umugabo witwa Lucas Provod akina Slavia Praha. Michael Oris afise imipira iva mu itsinda 2 nawe nyene akina equipe ya Bayern Munich. Akon Evier Elvege akina equipe ya FK Bodo Glimt. Umugabo witwa Pierre-Emerick Aubameyang akina equipe ya Olympique Marseille. Achraf Hakimi wa Paris Saint-Germain. Karim Adeyemi wa equipe ya Borussia Dortmund. Umugabo witwa Serhou Guirassy wa Borussia Dortmund. Marcel Sabitzer akina equipe ya Borussia Dortmund. Umugabo witwa Karanoglu afise passe decisive zigera kuri 2 nawe nyene equipe akina equipe nako ya Inter Milan. Umugabo witwa Eliewahi wa Frankfurt, Lewis wa Galatasaray, Will Osura wa Newcastle, Gonzalo Garcia wa Real Madrid, Jacob Moff wa Newcastle, Akuzade wa Karabag. Umugabo witwa Kochosvili wa equipe ya Sporting, Jankovic wa equipe ya Karabag, Minamino wa Monaco, umugabo witwa Odegaard wa Arsenal, Ricardinho wa Kairat Amrathi, equipe umugabo witwa Ilias Akomach wa equipe ya Villarreal, Martinez wa Arsenal, Rodrigo n'abandi bishugiye atandukanye bafise assist imwe. Afise assist imwe nimwe kandi muri equipe inkuru ziza muri equipe yitwa FC Barcelona nuko nkuko tubikesha yakinyamakuru uvuga ngo cegereye ino equipe yitwa FC Barcelona citwa DR Sport cyamaze kumenyesha yuko witwa Frank de Jong agiko yongeza amasezerano muri no equipe azomugeza 2029. Ni inkuru nziza no uvuga ngo kuri equipe yitwa FC Barcelona kongereza mu bumwe mu bakino uvuga ngo bafise hagati mu kibuga baba controller Houston. Frank de Jong wagiye kuba yongeza amasezerano azomugeza 2029 ngo igisigaye no gutegura umunsi wo gusinyisha amasezerano no gusinya amasezerano ibintu biri officiel ariko ngo bamaze ko aganira hari inyuma nkuko DR Sport yamaze kwigaragaza avuga ngo Frank de Jong ibisigaye nuko bashaka kuvuga bati bega Frank de Jong uzosinya ryari no gushika bagikongeza amasezerano azomugeza no vuga ngo 2029 uvuga ngo imyaka ishika kuri ingahe ishika kuri ne ari muri equipe yitwa FC Barcelona. Ni ikintu ciza cyane kuri FC Barcelona kuza kongeza amasezerano mu miriye nka Frank de Jong kuko numwe mu bakinyi nuvuga ati bafatiye runini no mugwi kandi banafasha cyane bikomeye no mugwi wa FC Barcelona. Rero kumva ko agiye kongeza amasezerano agera mu myaka igera kuri 3 hariya mba numva ko ari ikintu ciza kuri FC Barcelona kandi nizere yuko nubwo hogira undi mukinyi botegura kugira azoze gusubira no mukinyi Frank de Jong ivyo bari viza cyane kumutegurira muri urugendo nyene rwa Frank de Jong kubera yuko ndaze nka ba Marc Casazo canke ba Marc Bernard bazoza kugera muri ico gihe c'amezi agera c'imyaka igera kuri 3 nabo nyene barabaye bakinyi beza bashobora kuza bagakora vyinshi muri mu FC Barcelona. Numva ko ari ikintu ciza cyane kuri FC Barcelona. Ni ciza kubera ko umugabo witwa Frank de Jong yari mwiza, Pedri Gonzalez arahinduka akaba nawe nyene ntare kubera ko ntabagayangikishijwe n'ubwiza bw'urukino rwa FC Barcelona kubera ko ivyo bica biza kwitabwaho n'umugabo witwa Frank de Jong. Hanyuma Pedri Gonzalez nawe agacaza asa n'uwongeramwo ubukalite buke kugira ngo equipe ize kwisanga ari nziza cyane. Novuga ko iyo